dufise intahe ziteye ubwoba zifise amavideo abantu babona bakarengerwa. Niwo munsi nasengeye umuntu Gitega adawa ibikombe 13 vy'amaraso yari yanywereye muri Nigeria mwisi imwe, ariko abidawa ku mugaragaro. Mu bikorane harabaye ibintu biteye ubwoba tutangura kuvuga ngatworengerwa. Umuntu atahura cyangwa asoma Bibiliya arazi neza ko igitigiri indwi gisigura ivyuzuye. Mu ncamake ico gitigiri nyene niyo siguro yacu. Ibikorane byatanguye mu mwaka wa 2017 muri 2017, icambere cyabereye Gitega. Niwo munsi nuguruye izi evenement, niwo munsi natanguje ibi bikorwa. Igikorane ni kimwe mu bicapo binini Imana yampaye, aho nizera ko bizokwama biba buri mwaka itariki indwi z'ukwezi kw'indwi. Ni cabaye muri 2018 cyangwa 2018 kuko niwo mwaka nagize mariage itariki indwi z'ukwezi kw'indwi. Kuva ngaho vyama biba imyaka yose uko vyagenda bikurikirana, ariko vyabera mu masale. Iki nico kinini cyugururiye ibihe vy'amastade. Igihe nahawe igicapo cyo kino gikorane, nari nahawe evenema izoba nini kugezaho izokwamizana abantu benshi cyane muri kino gihugu. N'ubu turazi ko bariko baraza kugira ngo babe muri iyo evenema, ariko cyane abantu benshi babone, bumve, bamenye, batahure ko Yesu Kristo ari muzima kandi ashoboye gukora ibintu bizima bigasiga mate cyangwa bikagira icyo bifashije abantu benshi. Icambere ni kintu nyamukuru muri kino gikorane nuko abantu bobona Imana. Mvuze kubona Imana ni giki ngomba mvuge, babona gukora kwayo. Ugusenga kwanje kose kubw'igikorane ndavuga Imana iyerekane aka kajyo kamwe umuntu amenye ngo uriho, kuko abantu benshi bafite amasezerano y'Imana, abandi barabwiwe ibintu n'Imana. Ibici intege vyamaho, ibigwanya abantu vyamaho, ariko igihe hari ibituma abantu babona Imana vyofasha. Nico gituma mu gikorane cya Seti dufise intahe ziteye ubwoba zifise amavideo abantu babona bakarengerwa. Niwo munsi nasengeye umuntu Gitega adawa ibikombe 13 vy'amaraso yari yanywereye muri Nigeria mwisi imwe, ariko abidawa ku mugaragaro. Mu bikorane harabaye ibintu biteye ubwoba tutangura kuvuga ngatworengerwa. Rero igituma Imana ikora yo vyinshi kugira ngo Joshua aboneke, ni kugira ngo Yesu Kristo asubize ivyizigiro mu bamuzi, abemeze yuko ariho kandi ashoboye gukora. Burya si twebwe tunyotegwa ko Imana dukoresha ibitangaza, ni Imana inyotewe umugende nyawo yo koresha ibitangaza kugira ngo yemeze abantu yuko batohungira ku bapfumu, batohungira ahandi bo banza guhungira kuri yo. Kandi nayo iravuga ngo nimuze abanyotewe nzobaha ku buntu. Iyo Mana rero bigomba kwerekana ubushobozi bwayo. Ico gikorane rero objectif ni nuko abantu babona ubwo bushobozi bwayo. Ica kabiri kugira ngo abatigeze kwakira Yesu kabakajyo kabo ko gukizwa. Ica gatatu tuba tugomba yuko iba evenement ikibanza cy'umunezero. Kubw'ivyo kubera ko ari ibibanza vy'umuco kunezererwamo, cyo gituma twama twiyumvira kuba kino umupira mu mashengero no kubaririmbyi baririmba indirimbo za gospel. Mbere muri kazoza twizera yuko kizokwama kiba hariko arabaho n'amatrofe. Rero ico gikorane ni objectif nyamukuru. Camvuga bino bintu ngomba mvuge kugira ngo nundi yumve ko Imana inyotewe gukoresha uwari we wese iyo ari tayari. Ari ibintu bibiri maze imisi niko ndabwira abantu kugira ngo umuntu abone Imana, agendane n'Imana, yuzure Imana mu madomene yose, mu bintu byose by'ubuzima bwiwe, mu rugo, mu kazi, ahariho hose. Nuko ivyo bintu bibiri yo bigenderako. Icambere ndacita gushika. Ico gushika gifise utuntu tune cange ibintu binu umuntu akwiye gukorerako. Icambere ni gushika muri Yesu. Imana imaze guhura n'ababeshi benshi, abayibwiye ko bayikunda barayihemukira. Imana imaze guhura n'abayibeshe benshi, bisaba ko apana kwibwira ko washitse, uyemeze ko washitse, wemeze ko washitse muri Yesu. Waramaze kumenya umwami wawe n'uyo na kindi kikikukurayo, umwemeze yuko utaza gukurwayo na krize cyangwa ingorane, kuko umuntu nka Yobu yari yarashitse. Nico cambere gituma Imana ikorana no muri bikomeye. Icakabiri gituma icakabiri muri cyo cambere ni gushika aho twita ku muvyeyi wawe cange ku leader, kuko ivyo abavyeyi bimwe musi bose bavyemera kume kandi umuntu wese aremerewe kwizera uko ashaka. Bamwe bavyita umurongozi, abandi mu leader, abandi bakavyita umuvyo mu buryo bwimwe. Mu gushika kuko uwitwa umurongozi wawe ategerezwa kukugirira confiance kugira ngo agushinge mu vy'Imana yamuhaye yuko yokora kwisi, kugira ngo aguhe place. Ivyo bituma ugendana n'Imana mu buryo budasanzwe. Ica gatatu n'ugushika mu ishengero ryawe. Nimba uri mu Pentecote koko, nimba uri muri Fekabu koko, nimba uri muri Vivante koko, kugira ngo bigufashe, kuko abamarayika bakorana na adresse. Nico gituma babwiye Cornelio ngo tumiyopa aho
Petero ari bakorana na adresse. Icyanyuma no gushika mu muhamagaro. Nimba uri umuvuga butumwa, vuga ubutumwa kugeza aho ubutumwa vuga ngo yamvuze. Nimba uri umuririmbyi, iririmba kugeza indirimbo zimenya ngo yandirimbye. Nimba uri umusenzi, senga kugeza amasengesho avuga ngo yansenze. Donc gushika, ivyo ni ibintu bikomeye bishoboye gutuma Imana ikorana n'abantu ibidasanzwe. Kandi kuri jewe nimwe ma message ngire yuko amenywa muri kino gihe tuko turategura ino evenement. Ica kabiri rero nico twita umutima w'iterambere ry'ubwami, donc gusunikwa na l'avancement du royaume. Umwami wese ajejwe akarere, inyota yiwe ni imwe yonyene yuko ubwami bwotera imbere. Ni wamara kugira umutima w'iterambere ry'ubwami, umwami ari tayari kuguha zimwe mu nshingano ziwe canke bimwe mu capacité ziwe kugira ngo ukore ibikorwa ariko arakora, kuko objectif ni iterambere ry'ubwami, l'avancement du royaume. Umuntu arashobora gutanga ariko mu mutima yumvira ngo ninatanga zoca ndonga inyungu. Iyo ni business Imana ishoboye kuguhezagira, ni vyiza. Umuntu arashoboye gusenga ngo reka nsenge kugira ngo nere imbere, Imana izobigukorera. Ariko kugira ngo Imana ikorane nawe urarengana ivyo vy'inyungu zawe, umutima ukawusunika kugutera imbere ku bwami. Ivyo rero nivyo bitumye ubu dukora iki gikorane. Ni kinini nguko mubibona, twizera ko kizozana abantu benshi. Ari bakora mu Butaliyano twarabakiriye, abavuye muri Amerika, n'abandi bakora hatandukanye, n'abantu bazova mu ntara zitandukanye z'igihugu. Inyota nuko abantu bamenya umwami Yesu. Ivyo vyatumye twubahuka kwemera yuko umuririmbyi azobuwa mbere tuzomuha agashimwe mu mwanya muto tukavuze, ariko naho tukavuga nga twifuza gutanga basaka moto gato kugira ngo bikunde ko umuririmbyi aryoherwa. Turazi ko bizobatera intege mu mwaka uza bakora indirimbo nyinshi, nitwatera imbere tuzoshobora gutanga ibikwiye. Imana ibahezagira. Baza ko no kwishura cyane kuri ico cyuko kwiyunguriza bigoye, naho kuri bamwe biboneka, ku bandi nabo baraciyunguruza cyo gutuma muri ngaha. Iyo umuntu afisa agomba gushika aragerageza agashika. Turizera tudakekeranya yuko Imana ukunyene ari priorite mu buzima bw'abantu canke ari ivyibanze mu buzima bw'abantu. Umuntu nazo burukuna hashika. Nigeze kubona igihe kimwe umuntu ambwira yuko yamava mu ruziba n'amaguru buri munsi kubera ko yabuze itike aze gusenga, mu nyuma yarashinze intare. Twebwe turiyumvira ku bantu kunoboza, ariko kandi turizera yuko abantu batahura ivy'ubwami bw'Imana babifatanya cyane no kwiheba icyo twita sacrifice, ikimazi cyangwa ikiguzi. Abantu bazohaba kuko Imana irarondegwa. Nabujya mwese murazi ko dusenga Imana iri mu ijuru, ariko twizera ko twese tuzojayo. Na bisi tubonayo, ariko twizera ko tuzojayo kuko nahantu dushira umutima, kandi aho umutima ukunze hakwega amaguru. Uko kizanye itandukaniro nuko uzoba ari ubwa mbere tuyikoze mu kibuga. Twarayikoze Igitega hari mu rupango rw'ishengero, kuko twarabuze ya terrain ya basket, ariko araba match ya basket. Nibwo bwa mbere kizoba kibereye mu kibuga kinini. Iki gikorane mbere kikaba kije kugurura ibizokurikira byose bizobera mu bibuga. Hama nkuko wabivuze, mbega kizotwara amasanga. Iki gikorane kizotangura amasaha ya saa 7 kugeza saa 9. Izo ari umwanya gusa wo kunezeza abantu, havuzwe ingoma, abantu batamba, ariko kuva saa 9 soba twinjiye mu mwanya wo guhimbaza, aho mu mwanya wari wose zobanje kugira ngo mvuga ubutuma na bujya mbamaze imisi indwi ntaboneka ndi mu mwiherero, kandi umwiherero w'ubu uzokorera kuri wa musozi w'amasengesho. Rero ubuze ngo hazobayo competition isa n'iri kwirahera. Abakina umupira w'amaguru bariko barakina, bo baza kugira finale imbere yo kwigikorane kiba. Bisigura ngo hazoba hari gusa kubaha igikombe cyabo. Umuririmbyi bariko baratogwa, hazoba ari gusa gutanga agashimwe kiwe. Iyo programme izoba mu nyuma duhejeje kwigisha, guhimbaza, kwigisha, gusengera abantu abagwaye, kubohora abantu baboshwe, kuvugishwa no kuvuga ivy'Imana igomba ikore mu mwaka ukurikira, cyangwa umugambi w'Imana mu mwaka ukurikira ku bantu batandukanye. Hama iminota nayo yoba 20 cyangwa 30 irangiza igikorane, kuzoba ari guhamagara kanaka uyu mugwi waratwaye igikombe, bakira igikombe cyabo. Hama uyu muririmbyi yaratowe kuruta ababandi indwi niyakire moto yiwe. Ikibazo gikomeye ahubwo ikinababaje nuko nugeze ahakora n'ivyo bitangaza baca bamita umunyamareba. Bisigura ngo abantu nibo bahevye Imana. Mu ncamake simvuze ngo nibagisenga, nicyo gituma navuze gushika. Abantu bashaka kuba mu ishengero batarashika muri Yesu.
abashobora kuba mu ishengero batarashikana aho hantu cyo gituma ashoboye gusengera ngaho uyu munsi agasengera andi uyu munsi uwundi munsi akazunguruka. Ikintu rero gituma uyu munsi abantu batabona uko gukora kw'Imana kuzuye nuko abantu turiko turaba buhoro buhoro abikunda kuruta bakunda Imana, ku buryo n'igihe tugiye gusenga usanga kenshi Imana ndabira Imana ndi modoka, ku buryo Imana nigifise pare yayo kuri twebwe turikwegerako. Nimba rero twikwegerako cyane biragoye ko abantu babona ivy'Imana n'ubumana bwayo. Ico cyo nyine cyo kirica iyo movement, ariko kandi kindi ukutizera ni kwinshi ku buryo nibitangaza twebwe dukoreshwa ubu abantu batwita amazina, ku buryo nibishobora gutera intege utaratangura gukora canke ngo bisunike ubundi kurondera gukora, kuko isi igerageza kwemeza yuko atamaniriyo. Ivyo navyo nibinga mu Burundi gusa, biri kwisi yose, kuko nivyo bihe tugezemwo, kuko imbere yuko Yesu aza ategezwa kuba ikintu bita mu gifaransa abstesi totale, ukwanga Imana bikwiye. Rero kugira ngo umwansi ari we shetani ategura abantu kwanga Imana, nuko abanza gukorera mu kugabanya kugaragara kw'iyo Mana mu bantu, abantu batangure kwivako hagere aho bayanga ku mugaragaro, tugere muri vya bihe aho twitega umwami wacu Yesu kuza gutora abantu biwe.